rero aba mbere babahamvye kuri uyu wa kabiri itariki 10 aho bita Ceceni. Aho Ceceni rero ni ubuciye aho bita kwa Badogo ukacumanuka hepfo, kandi babajanye ku mugoroba cane igihe c'isaha 10 niho baje kubahamba. Abatari bake muri ivyo imiryango ntiyigera imenya yuko ababo bagiye guhambwa. Rero muri Kongo mu bisanzwe abatabizi bomenya neza ko abasoda bariko baragwayo ni benshi cane, kubera ko bagenda mw'ibanga, umva bakongera bakabazana mw'ibanga. Abenshi imiryango ikiguma yibaza yuko ababo bakiriho. Hari n'abaca bahendwa yuko bamaze kudezerita igisoda bakakivamwo, ubu batazi iyo bari, ariko baba baguye muri Kongo. Umuco wa mbere w'abasirikare bawuzanye kuri uyu wa gatandatu igihe c'isaha 10 z'umugoroba. Umuco wa kabiri baca bawuzana kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 9, igenekerezo rya 8 niho baca babazana nabo nyene ku mugoroba, babashangaho nyene Guantanamo. Rero abaje itariki 7 nibo bagihambwe kuri uyu wa kabiri itariki 10. Abasigaye rero azobahamba kuri uyu wa gatanu, kuko hariho bamwe imiryango yaciye ibimenya. Ubu rero bamaze kuvuga yuko bazoza kugira ngo baze gushingura ababo.